Icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika aje guha umubonano abari mu mugwi w'ubwo bwa Afrika uraba ivy'urudandazwa ico bita mu funyafunyo y'igifaransa ZLECAf zone de libre échange continentale africaine. Abo rero harimwo wahoze ari umukuru w'igihugu ca Niger Mahamadou Issoufou asanzwe ari umuhizi ku rwego rwa Afrika bijanye n'ivyo vy'urudandazwa guhanahana ibidandazwa muri Afrika. Harimo kandi na Wamukele Mene umunyamabanga mukuru w'ubwo rwego ruraba ivy'urudandazwa muri Afrika no guhanahana ibidandazwa. Bari baje rero kumushikiriza aho bagejeje ibikorwa nk'urongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, banamusaba n'intumbero ku vyo bariko baratunganya muri kino gihe. Bamushikirije rero ibitari bike mu bijanye no guteza imbere urudandazwa mu bihugu bitandukanye muri Afrika no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika. Bavuganye kandi guteza imbere amabarabara, guteza imbere inyubako rusangi zirenga imbibe, guteza imbere kandi ibijanye n'amahinguriro, uburimyi bujanye n'igihe bukoresha ubuhinga bwa none, kandi bavuganye n'ibijanye no guteza imbere ibisata vy'ubutare. Baronse rero intumbero zitandukanye kungene babandanya bakora ibikorwa bajejwe kugira ngo abanyafrika bashobore gushika ku iterambere bahisemwo muri wa mugambi biyemeje uzobashikana ku 2063. Ubwo rwego rero ZLECAf rwemeye kandi gushigikira Uburundi mu nzira bitoreye gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. N'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaronse akaryo ko kubaha intumbero no kubaha impanuro zotuma bashobora gushika kwihangiro Afrika yihaye, kandi yanashimye ko bemeye kuzoshigikira Uburundi mu iterambere isonzwe imbona kazoza y'igihugu cacu.